nimwumvirize ijwi ryanje nsaba Imana yanyu namwe muzoba igihugu canje. Bane b'Imana namwe bakunze ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Tugeze ku munsi wa mbere w'Idominika ya 31 yo mu mwaka. Ijambo ry'Imana dufungurirwa muri Ekleziya rivuye mu ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abaromani, kigabane ca 11 akarongo ka 29 gushika ka 36, hamwe n'inkuru nziza ya Yezu Kristu yanditswe na Luka, kigabane ca 14 akarongo ka 12 gushika ka 14, tukifashisha n'izaburi ya 68. Kaba muri kumwe na Patiri Paul Rwasa muri Diyoseze Katolika ya Muyinga. Imbere yuko tugihereza rero tubanze turyumvirize, turitega amatwi umurava. Ivyo dusoma mw'ibaruwa mutumwa Paulo yandikiye abaromani. Nshuti zanje, Imana iratanga ikongera ikagaba, ariko ntiyisubirako. Nk'uko namwebwe kera mwari mwaragambariye Imana, none ubu mwagiriwe ikigongwe kubera ubugambarazi bw'Abayahudi, niko nabo nyene ubu baragambariye Imana kubera ikigongwe mwagiriwe, kugira ngo nabo nyene bakigirirwe vuba. Imana yarugaraniye abantu bose mu bugambarazi kugira ngo ishobore kubagirira ikigongwe bose. Ese ingene itunga ubwitonzi n'ubumenyi bw'Imana aragatangaza. Ese ingene ingingo zayo atawoshobora kuzitohoza, n'ingene inzira zayo atawoshobora kuzitegera. Ninde yoba yaramenye iciyumviro c'umukama? Canke ninde yoba yaramubereye umuhanuzi? Canke ninde yoba yaramwitanze akamugabira ngo nawe azamusubize? Byose biva kuri we, byose bibeshwaho nawe, kandi byose birora kuri we. Nani nahazwe mu myaka yose. Amen. Iryo ni ijambo ry'umukama. Muri iki gihe kiroranye, nunyumvire Mana wuzuye imbabazi. Muri iki gihe kiroranye, nunyumvire Mana wuzuye imbabazi. Jeho ndumurushwa ndababaye, urukiza rwawe rumvyure Mana mfise. Nzohezana inahaza izina ry'Imana, nzorivyinira, nzorikengurukira. Muri iki gihe kiroranye, nunyumvire Mana wuzuye imbabazi. Abantu baciye bugufi barabibonye barahimbagwa. Eka namwe muhurumbira Imana, nimusubize umutima hamwe. Nanone umukama yumvira abakene, ntarenze amaso abamwihambiriyeko. Muri iki gihe kiroranye, nunyumvire Mana wuzuye imbabazi. Imana izobogora Siyoni, yubake ibisagara vya Yuda, kugira ngo abasavyi bayo bahatorane, kandi abakunda izina ryayo bahagerere. Muri iki gihe kiroranye, nunyumvire Mana wuzuye imbabazi. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko yanditswe na Luka. Muri irya minsi Yezu yabariye wa mufarizayo yari yamutumiye ati, ukaramuka ufungurira abandi, ntuhamagare abagenzi bawe, bene wanyu, inshuti n'abagenzi batunze, kuko kumbure nabo bogutumira bakakwishura. Ariko niwagira inzimano, uratumira aboro, ibimuga, abacumbagira n'impumyi, kuko batagira ico bokwishura. Uzokwishurwa umunsi intungane zizozuka. Dushimagize inkuru nziza ya Yezu Kristu. Umukama nani nahazwe mu myaka yose. Umukama nani nahazwe mu myaka yose kubera iteka ryiwe ry'ubumana.
iteka ryiwe ry'umuremyi, iteka ryiwe ry'umucunguzi, iteka ryiwe ry'uwudutagatifuza, iteka ryiwe ry'ubutuninahaza. Twavyumvise Pawulo yavyandikiye abaromani agira ati Imana iratanga kandi ntiyisubirako. Imana itanga kandi itisubirako. Akaranga kayo araho kubesha ibitariho, kubungabunga mu buzima no gutagatifuza no kuninahaza, ngo abo yaremye base nawe muri vyose na hose. Ivyo akabikora rero mu bwitonzi bw'impuhwe n'ikigongwe vyiwe, butuma twenyenyera abo yakunze, cane cane akabaserurira urwo rukundo muri Kristu wayo yitanze agaherezako ubutacisubirako. Iyo ngingo irahambaye ko dufise Imana ikunda urutisubirako. Nico gishobora guha zina muntu kugira uwo yegamiye, yizigiye kandi agatambuka mwisunga, kuko atisubirako, adahemuka, adahemana, urukundo rwiwe rwamaho. Pawulo agize ati ninde yoba yarabitegereye, ninde yoba yaramenye ivyiyumviro vy'Imana? Nta numwe yari kubica n'ikanda, ndetse ko nyene ubwiwe yabiduhishuriye gihe kigeze mu bahanuzi, mu bami no mu bacamanza, cane cane muri Kristu wayo. Naho biduhishurira ari mu gihagararo cyo hagati mu bana b'abantu, yigize umuntu agasa nabo kugira ngo dushira amazinda, atuyagire mu mvugo umuntu ashobora kumva. Ego atuyagire ku rugero dushobora kumva, intambuko ku yindi, ibindi akamenya ingene avyibandaniriza n'ububasha bwa mutima mweranda, uko iminsi n'imyaka bigenda birakurikirana mu mutima w'umwe canke mu mwihishuro mu muryango wa Ekleziya wose. Umukamanani nahazwe imyaka yose. Pawulo arumva mu rukundo Imana yadukunze, agatumiriramwo abaromani nabo bose tumuteze amatwi kwiyumva muri urwo rukundo rushika kandi rushikana mu bweranda no mwininahazwa mw'ijuru. Yesu agize ati niwatumira bagenzi bawe ntutumire abazohava bagusubiriza mu ndumane, ahubwo raba nyabuna nabo batagira ico birengeje, kuko kubitwararika ukubatumira kwawe kuzoba gusa n'ubutumire Imana yahaye zina muntu nyabworo. Ubwo butumire bw'Imana bufise agaciro mu buninahazwa bw'ijuru. Natwe ubutumire twogirira abato bato bacu, aboro bacu. Umukama agize ati uzokwishurwa umunsi intungane zizozuka, umunsi ubutungane bwacu buzoba buserutse ko bwasa n'ubutungane bw'Imana nyene itwitwararika turi abinazi, tudashobora no kumenya ivyayo, tudashobora no kuyisubiriza mu ndumane, tudashobora no kuraganama mu ciza, ahubwo tugoyagirika mugabo ikadutenyenyera, ikadutengatira gushika izoshigwe idukirurukije. Kumvira ijambo rero aya mango birahimbaye mu gihe tumaze iminsi duhimbaje aberanda bamaze gushika mu ijuru, tugasabira abacu bitavye Imana kugira ngo nabo bose abo tuzi nabo tutazi bashobore gushika muri uwo muhango. Umukama barabe ryiza ku rugero rw'urukundo bamukundiye, cane cane ku rugero rw'urukundo nyene ubwo yabakunze akabazigama. Umukama nane nahazwe imyaka yose. Dukwiye kwaba mu bukengurutsi, igitondo, umutaga, umugoroba, ijoro, mu mikangura canke mu kavaziko, ku mirimo canke mu karuhuko, hose tugakengurukira Umukama dutangarira ubwo bwiza n'ubutore bwiwe, atanga atitangiriye itama, atisubirako, adahemana, mugabo ahorera kwitanga ngo abamukundiye bose barokoke. Ego cyane Imana ninahazwe imyaka n'imyaka. Amen. Nimwumvirize